5/5 tubaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugiye kuba tugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Munyemere mbabwira yuko ku munsi wa kare twari twababwiye yuko uwitwa General Neva amaze gunga igihugu cy'u Burundi kugeza amadinga ya ari mu gihugu cya Tanzania. Tubabwira mayiti nyinshi z'abarundi zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira, izi zikaba zikomeje guturuka mu mujyi wa Uvira zinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo nabari kuraswa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kuko muzi ko abarundi bari mu mirwano ikomeye, by'umwihariko n'izi za Sarangano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo tugiye kuba tugenjeramo tubiva imuzingo, turaza gusimbukira hitwa Bujumbura. Mana y'isi n'ijuru, Mana y'isi n'ijuru, i Bujumbura amasasu menshi akomeje guca ibintu, amasasu menshi akomeje kumvikana mu masaha y'ijoro. Ibi byatesheje umutwe abarara bumva cyangwa se abarara bakora akazi kabo, baribaza bati se igihugu cyacu umutekano ubundi urangana ute cyangwa se uhagaze ute? Ibyo rero ngira ngo ni bimwe mu bintu n'ubundi abanyagihugu baba bagomba kumenya. Niyo mpamvu banicaye hano cyangwa se mba mpagaze hano kugira ngo ibyo tubibagezeho. Turaza kubireberaho hamwe rimwe tumenye ayo masasu Bujumbura arimo aravuga ubundi ahatse iki, bimeze bite? Ubundi nimba bavuga ko Red Tabara iri mu mujyi wa Bujumbura cyangwa se abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi bamaze gukoresha ingabo z'abarundi n'ubundi zirindani mu gihugu kugira ngo zikomeze ziteza akaga gakomeye n'umutekano muke, ibyo bitume uwitwa General Neva ahura n'akaga gakomeye. Ibyo turaje tubyinjiremo. Turaza gusimbukira Gitega turebere hamwe ishyaka rya CNDD-FDD. Moto ivumbi ryatumutse. Mwamuzi impamvu ivumbi ryatumutse? Amatora yaribwe. Ibyo narabibabwiye, ndababwira ati nyamara amatora yaribwe abadepite, ndababwira ati kugira ngo mubyemere abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi baraza guhaguruka. Ku munsi w'ejo nibwo nakurikiraga ikiganiro kuri France 24 ndeba uburyo uwitwa Agatoni Rwasa amaze guhaguruka akavuga ko ibintu atari bubyumve by'amatora ukuntu yagenze. Ibi ntago ari muri murabikora, hari n'abandi mu gihugu cy'u Burundi. Turaje tubababwira ndetse tubabwira buryo ki igihugu cy'u Burundi gishobora kuza gusenyuka, ndetse uku gusenyuka kukaba gushingiye ku kijyanye n'ikinyoma kiri muri guverinoma. Abantu b'Imana, narababwiye nti iki gihugu cy'u Burundi ibyacu na agatera nzamba kanyina wanzamba. Ibi bintu narabibabwiye. Munyemere mbabwira yuko ubu tuvugana mu bice by'ahitwa Cibitoki hamaze kudeployingwa bato y'abasirikare, ariko n'ubundi aba bakaba bavuye mu kigo cya gisirikare cya hano Cibitoki. Iki kigo cya gisirikare n'ubundi kikaba cyari kirimo abasirikare bavaga hano berekera muri RDC ahitwa mu mujyi wa Uvira, ahitwa Tibira. FDLR na Wazalendo zikomeje gusubiranamo, ibyazo bikomeje kuba agateranzamba. Impamvu y'iki kintu, uwitwa General Neva afashe ingabo z'igihugu azivanga na FDLR, azivanga na Katanyama z'Abazalendo zaturutse muri RDC. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Aba nibo bagiye kwararika igihugu cy'u Burundi, ibyacu bikarangira. Murambabwira nti Petero Nkurunziza yarishwe. Nkababwira nti uwitwa General Neva bamugerageje kudeta inshuro zigera kuri 2, ndetse ibi bintu ari mu byo uwitwa General Guillaume Bunyoni afungiye, wahoze ukuriye urwego rwa polisi hano mu gihugu cy'u Burundi, ngo arashinzwe kugerageza gutera kudeta mu mwaka w'2015. Ibi bintu byose ubikusanyije bukashyiraho n'ibintu bijyanye n'amatora, ugashyiraho n'iby'igihugu cy'u Burundi kirimo kugeza amagingo ya birimo akantu. Niyo mpamvu nanjye rero mba nzi hano, mba ngira ngo mbaho kuri ku makuru aba akomeje kugenda avugwa, ariko kandi aturuka mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko. Munyemere mbabwira yuko mu bice bya hano ahangaha za Kibira, muri ishyamba rya Kibira hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza. Impamvu babwira nti hakomeje kugenda hagaragara ibintu byinshi cyane navuga bitari byiza, nuko iri shyamba ririmo Wazalendo, ririmo FDLR, ririmo Imbonakure. Aba bakaba ari bamwe mu bantu bashobora kumvira buri umwe wese ubonetse mu gihugu cy'u Burundi
noneho igisirikare tukabona gicitsemo ibice. Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice se? Mwari muzi ko igisirikare gishobora gucikamo ibice? Ibintu mpora mbibabwira mu camping. Yenda reka duhita twinjira mu makuru nyirizina ngira ngo ariko munyemerere duhere muri CNDD-FDD ubwo ako kara gaciyemo. Nagira ngo mbabwire byinshi mujye mumenya yuko rwose ishyamba atari ryeru, ibintu biba bikomeje kugenda biba bibi cyane. Genda reka tubanze tugarukeho gatoya ku bijyanye na CNDD-FDD. Iyi ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva. Ni ishyaka riri ku butegetsi ry'uwitwa General Neva. Ni ukuvuga ngo ni ishyaka kugeza amaginga rero ibyaryo byamaze kuba agateranzamba kanyina wa nzamba, usibye no kuba ririmo amarozi. Amakuru mfite nuko baramutse bafashe perezida w'igihugu cy'u Burundi bakamufatisha gutya bashobora kumugubandwa. Impamvu nta yindi, uyu mugabo ashinzwa byinshi. Muribuka nta mezi atatu aciyeho uwitwa General nako uyu mugabo ni Reverien Ndikuriyo, ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, avuga ati njyewe ubwanjye uwitwa General Neva arandose. Ibaze ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD ahaguruka cyangwa se ahagarara akavuga ati njyewe ubwanjye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandose. Icyo kintu kirimo ikintu. Ati umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarandoze ndetse akanatanga n'ibimenyetso bayita. Akanatanga ibimenyetso agaragaza yuko kuko nyamuneka uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamurose. Impamvu nta yindi y'ibi byose rero bikomeje kugenda bigaragara hano nuko CNDD-FDD irimo ubugambanyi. Ni nayo mpamvu babwira ni uwitwa General Neva aho bari mufatishirize yahungira muri Tanzania, yahungira muri South Africa, yahungira he? Aba bagabo baraza kumukubanya. Impamvu abagabo baraza kumukubanya zirahari kandi zirarenga igihumbi. Zirahari. Araza kubacikira he? No kuvuga ngo ubu tuvugana rero ibintu bikomeje kugenda bihindura isura mu gihugu cy'u Burundi. Ibya CNDD-FDD ntabwo twabitindaho, n'ubundi tumaze igihe tunabivugaho tuvuga buryo ki ibintu bitifashe neza mu buryo mwese cyangwa ubundi. Tuvuga uburyo ki CNDD-FDD ari ishyaka rishobora kwisanga ahantu habi cyane ndetse rikaba ishyaka ryamaze gucikamo ibice. Reka ibi tubivaho by'umwihariko twikomereze tugaruka gato kijyanye na Uvira. Umujyi wa Uvira kugeza amaginga ya uracyamenwamo abasirikare, abandi bavayo, abava baravayo ari mayiti. Ese ibintu General, nawe nimba uri umuturage wo mu gihugu cy'u Burundi ukaba udukurikirana kuri TV Duniani Kote, uza kwibaza uti ibi bintu perezida w'igihugu cyacu arimo arakora biraza kumuhira? Ese biraza kuvamo? Ubu tuvugana niba umuntu nka perezida w'igihugu arimo aragira gutya akohereza ingabo, izo yohereje nyuma y'icyumweru kimwe bakazigarura ari mayiti, ibyo bintu umbwire ngo biraza kugenda bite? Imyitozo irakomeje mu kigo cya gisirikare cya Mbandakanda. N'ubu tuvugana abanyamurenge barabaroha mu gisirikare nk'abagura ibitoki cyangwa se nk'abagurisha ibitoki. Abarundi urubyiruko bose barimo barajya mu gisirikare, kandi baragera mu gisirikare barangiza bagahita bakora nyuma y'amezi atatu bagahita badeployinga Kongo. Ujyaho ntagagaruka. Abaturage baraze barihanaguye mu gihugu cy'u Burundi kuko ni kimwe mu bihugu bimaze gutakariza abasirikare utabara ku butaka ndetse kwijanisha. Iyo bagiye kwijanisha banavuga yuko ngo bagera amajanja igihugu kirimo kiraberamo intambara. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko rwose nyamuneka bishobora kuza gukomeza kugaragaza igihugu cy'u Burundi nabi cyane. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara hano mu gihugu cy'u Burundi nuko kugeza amaginga ndimo ndagenda nakira amakuru yuko isaha ku isaha iki gihugu gishobora kuza guhura n'ibyago, ariko ibyo byago gishobora kuza guhura nabyo bikaba ari ibyago n'ubundi gishobora kuza gutezwa n'abayobozi bari indani mu buyobozi. Urugamba rugeze mu mahina. Uvira hagati ya M23 n'u Burundi.
mbega ninde aza gutahukana intsinzi? Biragaragara ko amahirwe tuyahereza M23 kuko imaze kubyerekana kuva aho yabashunshubirije ibakuye mu bice bitandukanye vya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajepfo. Nta nkeka ntaco hinduka ku ntego n'umurego bafite n'ubuhinga bwo gutsinda urugamba. Birumvikana Burundi butegeza gushiramo ingufu zose bufite kugira ngo Bujumbura idashobora gufatwa. Nico gituma rero mubona ibiharuro bikorwa ni byinshi, haba mu gutegura urugamba kugira ngo rugende neza ku mpande zose, na cane cane burya hariho ibiganiro bibera mu mabanga, hari ibyo twumva bya Doha bya Etats-Unis, ariko buriya abakuru b'ibihugu canke inzego tekinike bafite z'umutekano canke Ministère des Relations Extérieures, buriya baravugana baragiranira ibiganiro bakagerageza kuraba ukuntu hoba compromis ku kibazo c'intambara iri mu karere k'ibiyaga bikari, cane cane muri East Congo no ku mupaka w'u Burundi. Kuko buriya ziriya ntambara zindi ziri Walikale, ziriya ziriko zirinjira indani zizamuka hariya za Butembo, za Rituri, buriya abasirikare ba Kongo ntabwo bari prêt kubandanya urugamba badahembwa badafungura. Urumva batunzwe n'utwo bibwa mu baturage ba Kongo. Ibyo nabyo bica bituma abaturage bashobora kutabashigikira kuko baravuga bati aha aba basirikare ba leta bare ba FARDC n'imigwi bafatikanije nta kindi bashobora kudukorera atari ukwiba, atari ukwica, atari kuvyora abagore. Ugaca usanga rero buriya ni nkaho abaturage ba Kongo bamaze gutera icizero ingabo zabo za FARDC ko zidashoboye kubakingira kandi zidashoboye gukingira n'inzego z'igihugu, zidashoboye gukingira n'imipaka y'igihugu ca Kongo. Nico gituma rero intambara buriya zibera hariya za Walikale, nubwo bavuga ngo hari ababirigi hari iki, umwanya n'umwanya ziriya ntambara nta leta canke ingabo za leta nta ntege zishiramo nyinshi. Burya agatege kanini kari mu bice biherereyemwo Uburundi, kuko buriya ingabo z'u Burundi ziri kumwe na FDLR, ziri kumwe na bariya ba Wazalendo, urumva birumvikana ko bategeza gushiramo agatege ka nyuma kugira ngo badashobora kwambura kariya gace ka Uvira. Kariya gace ka Uvira niko Uburundi butsikamiye, ariko kurya Uburundi bwatsinzwe mu bindi bice bitandukanye, nta cizero dufite yuko Uburundi hari ico bwahindura kuri process y'intambara uko iriko iragenda. Ariko kandi ntitwiyibagize burya ko ibiganiro burya birahaba, burya usanga hari inzego z'ubundi zivugana n'indongozi za M23, usanga hariho abavugana n'u Rwanda. Kenshi twarumvise ko abarundi bafashe ingendo baja mu Rwanda, baja kurondera leta y'u Rwanda kugira ngo baganire. Ariko buriya kuganira n'umuntu yitwa Neva ntimwiyumvire ko ari ibintu byoroshe, kuko Neva ntaratahura ko ari muri position de faiblesse. Burya iyo muri position de faiblesse, iyo ugiye muri compromis y'ibijanye n'ivy'intambara, ugomba kurekura ibintu byinshi, ibyo bintu byinshi rero kuri Neva urumva na gacamutwe biragoye ukuntu yogira ama concession. Ariko araganira n'u Rwanda, ariko araganira na M23, kuko burya uriko uraganira n'umuntu yamaze kugutsinda, nta byinshi usaba, nta n'ibyinshi uvuga ngo hariho ibintu ngo byangombwa ngo bigomba kubanza kubahirizwa. Oya, kuko iyo bamaze gutsinda bagutsinze baravuga bati wowe shaka ureke turakumangura. Rero nico gituma ibyo biganiro bibera awikro
cyane cyane ko ndavuga ku ruhande rw'Uburundi bishobora kutagira efe. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu bakomoka kuri Jafet bose na Shem n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi. Ukraine nayo nyine iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda, abatabizi. Hamwe na Russia nayo nyine ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa, aribo Shemu bakomokako na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli. Hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni n'Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafurika, imiryango y'Abanyafurika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, benshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turkiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitware turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana. Kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Mbega ninda zoyobora le Nouvel Ordre Mondial? Tugeranije turavye la prophecy ni Uburayi, ariko urabye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy Uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Kandi zintambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial, kuko yahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari
yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, aribyo twavuga ngo ni bo bapolisi b'isi, ariko murabona yuko yaba Afrika bya bihugu by'Abarabu aribo le Jafetite, le Shemiste na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko ordre mondiale bari barashizeho aba bandi urubyaro rwa Jafet, urubyaro rwa Ham, bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe ico twovuga ngo hagomba kubaho ico twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia n'Uburayi. Murazi ko bishiramwo na Amerika iri ku ruhande rw'Uburayi, hanyuma ku mugabane w'Abarabu ibiya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu, abakomoka kuri Jafet, abakomoka kuri Jafet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi, bashira abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'Abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho ico twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize ico twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nico gituma habaho icifuzo cuko hajaho ico twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrets et spirituels sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemasons, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Schoolborn. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani, yifuza kwakwiye kubaho icyo twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na Antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramwo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Ico gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Burayi, yaba Amerika, yaba Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona kiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu bashiramwo akaboko
kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, ces grandes puissances zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, hakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord mu Senegal bita retirayere biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadage b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira teburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo vy'irondakoko, ingengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira nkababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu vy'amoko muri politike, ukoresha ibintu vy'amoko muri politike aba yarabuze ico twakwita projet de société ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere. Kuko ico dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga, kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini c'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo. Kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima. Nabe babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extrémistes ethnicrate bari do tuboro, buriya bari mu moko yose. Ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocidaires, les idéologies z'amacakubiri raciste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa, ariko hakozwe
jenoside kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo, ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe jenoside, kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira, kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro gwa Gasore Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo by'uko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe Iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare, ari byo byatumye inkubi ya jenoside yakorewe abatutsi 1993. Nicyo gituma buriya ndababwira, iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nicyo gituma ibibazo dufite mu Burundi cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi, abo bari dotuboro bari ku mpande zose. Nicyo gituma ndababwira ngo icyaduhuza niki, icyaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko n'abaje basubirira abazungu bandanije izo politike. Nicyo gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le président africain bakoresha izo politike za diviser pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'iby'amoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nicyo gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye cyangwa umurage twahawe na politike y'abakoloni, ari byo bita neocolonialisme. Afite neocolonialisme ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koloni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, iterabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora, burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu bya panafricanisme, ibintu bya bottom up. Burya ibintu bya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi, ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya, ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura. Nicyo gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Igifumbira
n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igihe abashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muri aho ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure ironda koko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri intambara iri kurabera Uvira gasagara gatoya, ariko intambara yabaye ibamba, iri kwirahigitana inganda z'abasirikare, inganda z'urubyiruko, inganda z'imiryango myinshi idafite amahoro muri kariya karere. Nicyo gituma twifuza yuko nimba ari ibiganiro, nimba ari ukwicara hamwe, abantu buganira, inganda zikareka gutikira abasirikare benshi impande zose. Turazi ko bashobora kuba bariko barapfa baziriki, bazira politike mbi, politike zo gukumirana, politike zironda koko, politike zidashobora gufasha mu iterambere. Nuko cari ico overview cyangwa umwihwezo nagomba kuvuga, ariko nkemura Uburundi inyuma y'amatora, nkebura abari muri opposition, Burundi, reka kuvuza urwamo, reka kwidoga, reka kwidodomba. Narababwiye yuko amatora atari iyo nzira ishobora gutuma umugambwe CNDD FDD uva ku gakanu k'abarundi, kuko ntibikunda, ntibishoboka. Inzira ya demokarasi ntishoboka, ntibaho, nta n'igihugu na kimwe ibaho ku isi. Nicyo gituma mukwiye kurondera izindi nzira. Nimba by'ukuri abarundi benshi baremerewe n'intwaro y'umugambwe CNDD FDD, bakumva irabaremereye, irabananiye, inzira ya demokarasi iyo mubwivuge muti bye, iyo nzira ntishoboka. Murondere izindi nzira, gukoresha umuheto, kubohora Uburundi. Mbega mwashobora kubohora Uburundi mwebwe bari muri opposition? Mwebwe mwenyine mwariciyemo amacakubiri, mwariciyemo ibice, umwe wese arondera akabanza, arondera akicaro. Ibyo rero biravuga ngo iyo udashoboye kurwanya umuntu wemera gufatikanya nawe. Ubwo rero mwemere kuba mbundarare, muce bugufi y'abantu muri opposition Burundi, mutekereze. Mugihe mudashoboye guhangana n'ubutegetsi bw'u Burundi, ntimwiyumvire ngo u Rwanda ruzobagwanira, M23 ruzobagwanira. Ibyo bintu ntibishoboka, ni indoto mbi, ni indoto zitabaho. Nimba mudashoboye guhaguruka nk'umuntu umwe mukavuga muti ubutegetsi bwa CNDD FDD buratugoye aha n'aha, nimba butabagoye naho utabaremereye, atakibi mubibonamwo, mureke kwidodomba ngo amatora ngo yaribwe iki. Ibyo ntibibaho. Ibyo bintu bya demokarasi, ibyo bintu ni ibintu by'akajagari gusa, ni ibintu by'urwamo n'induru gusa. Nimba hari agenda nziza y'iterambere boba baratanze, ibyo bifuza gushikana ku baturage, cyo nobahanura nuko mwayoboka. Nimba mubona kuba barakiriye FDLR, FRN n'iriya migwi yose yironda koko igwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, mukabona uko kubaha indaro ari byo byatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere, ngaho inkurikizi ziri ku muryango. Ico ubibye nico usarura. Ko abarundi mwashimye ubwo butegetsi, muzemere murye munywe no kungaruka z'ibyoshobora gushikira igihugu cy'u Burundi kubera politike mbi ya CNDD FDD. Murakoze cyane. Wariyo umwihwezo
tuba duhanura ngo ibintu bigende neza, ntawe tugwanya ntawe twanka, tuba tuja inama tubagira inama kugira ngo igihugu c'u Burundi congere kuja ku murongo, twongere kubona umuyaga nkuba uhagije, twimbe nikere, twimbe ibitoro biri harya muri Tanganyika, harya za Uvira, za Gatumba, hariya hose harambaraye igitoro kiryamye mu kuzimu, tererare, amazahabu ari mu za Cibitoki, za Kortani, hirya hose